ari ikintu mwibagirwa. Umugabo ashaka kubona kuri mwiza kuruta umugore we kubwira aragufitiye ry'amasegonda. Iyo rirangira nicuza batise ko numvaga undi nta n'ikintu arusha umugore wanjye. Basi umugabo ashobora gucinya umugore atari kuvuga ngo aramwanka, basi atagwanka ataniki. Wasanga nyene nakantu yabonye mwibarabara karamukweze. Mugabo umugore wiwe amukunda amukunda cyane. Rero akagenda atari kuvuga ngo aramucinya inyuma ari ibintu nyene byabaye nawe nakicyuza mu mutima. Setswa n'abakobwa agenda birata. Ngo ngiye ngo umugabo wa kanaka turabigira ukadefa abakobwa ngo tuba turi kumwe. Uri kubyumva? Ngo ngiye ngo umugabo ngumva ngo buranga ikintu atama, ngo ikintu umugore we arakima. Cumi umugore yamubyariye abana 3 arabakujije wakubuzaho kwimara umunani wo muri weekend kugira ute akigenda ko nagwa muri turi umugore. Kandi ikintu nkundira ngiye kukubaza akantu kambwire umbwira kutakaza. Uzarebe iyo umukobwa n'umugabo bagiye guhura bari nko muri chambre. Umukobwa boyfriend akamuhamagara ntagashobora kwitaba. Yego. Ariko umugabo iyo umugore wamuhamagara mbwa ati ceceka nitaba umugore. Kuki? Ni mabuja nyine. None se kuki atanze ko mwitaba ngo guha agaciro? Ntabwo mbizi ubundi nge nari. Niyo mpamvu bavuga ngo umugore ugiye ntagaruka. Nukubera abagore kuntu tumeze iyo twe tugiye tugenda n'umutima wose. Yego. N'abagabo bagenda kubwira ari bakagaruka. Urumva ni kaga Fabrice kabagabo yari karakubwiye. Ikintu navuze nti umugabo ashobora gucinya umugore ariko amukunda atari kuvuga ngo kumucinya inyuma ngo yamuciye amazi. Oya. Akagenda ku bundi mugabo agukunda cyane kandi akunezerewe by'umukorera. Mugabo kubera za ntege ngasanga arabikoze. Mugabo umugore arinze aguca inyuma basi kumva ko yaryamanye n'undi mugabo. Wowe ati aba yabiteguye kandi aba yaguciye amazi yavuze ati nta mugabo mfise siwe arinda azakurondeza. Ndabeshye. Nyine abagore kuntu tumeze iyo tugiye twe tugenda tugiye. Kandi umugabo ashaka guca inyuma kubw'impanuka. Ariko umugore ni kinapa. Niyo mpamvu abagabo bumva umugabo ufashe umugore wamuca inyuma kumubabarira bigorana. Yego. Ariko umugabo iyo umugore akufashe inyuma kenshi arakubabarira kubera iki? Tuzi ko abagabo muremanywe irari. Bureka ese yaka ngusobanurira. Ibintu biba bigoye. Keshi abagabo niba usanga menga biroroshe gutandukana n'umugore, menga ni ibintu biba bisanzwe. Umugabo uri umugore tuvumira abaduhamye ngo niko zubakwa ngo musha muzango muri hangana niko zubakwa. Buriya kandi nguvuze icyo kintu. Burya umugore aguciye inyuma n'umugabo kuguciye inyuma. Sibyo? Ntabwo bifise ingufu zimwe mu rugo. Vugisha ukuri. Ntabwo ari cyo kimwe ku bwanje. Burya umugore arinze agenda akaguca inyuma. Cyoheba kuri uvuga ata umugore yagiye. Uvuga ati jewe ushobora kuba ndi mwibarabara akaza akantu kakankwega. Oya zikuvuga ku nkwega. Bazi niko ndavuga ukuntu gucana inyuma umugore cyangwa umugabo usanga bidafise ingufu zingana basi. Ari umuntu yavuze yuko umugore ukora ikintu arabitegura. Aba yabiteguye. Umugabo abitegura. Hari gihe nyene umugabo biza TikTok. Wewe ushigikiye. Gasanga rero byabaye. Oya ivyo bintu si. Bamusengeye. Muba mwabiteguye. Oya kwe. Arabera kumbi. No kuyorosha gusa muyorosha kenshi. Mu rugo abagabo nibo bakunda kuja hanze. Ni gake uzosanga umugore ari ariko araja hanze. Kesha abagabo nibo usanga ariko birashikira. Rero niyo mpamvu nyene muca mwiyorohereza ngo urumva ngo umugabo ngo ntavyo aba yateguye ariko aba yabiteguye. Umugabo ashaka guca inyuma kuko avuye mu rugo arakaye. Yego. Cyangwa ikigare ariko ashaka kubikora yamara kubikora kicuza ati kuki nciye inyuma umugore wanje. Uri kubyumva? Nawe umugore aguca inyuma y'ibyo ngibyo akanagusuzugura kuko yakorewe ibyo utamukoreraga. Yibagije ibyo ukora byose ibyo ukora byose ko kubasa neza kurya byose bituruka muri we. Urazi kwico kintu sindiko ndashigikira umushinga nawe wawe kandi urumva ndiko ndaraba udukomantere mpora mbona rimwe na rimwe. Hariho uwavuze ati wo bisigura gute ukungene umugabo ashobora kuba ari mu nzu yicaye yasigaye muhira wenyine. Umugore yagiye kwibaruka, umugore yagiye kuramukanya basigaranye n'umuyaya. Kabuki umuyaya umugabo ashobora kwiyumvira ati umuyaya ugasanga baryamanye n'umuyaya. Ibyo bintu we byoshoboka kuri umuntu w'umumama ugasanga mwaryamanye n'umuboyi. Oya. Oya ahubwo basivana n'ukuntu umugabo nawe nyene badashoboye kwihangana. Ubundi kwihangana gufise ntibishobora kumushikira ivyo bintu.
nyine kwihangana kuri mwese basi babikenewe ibyo sindavyumvisha neza mugabo ngira ugiye kubyiga kubyumviriza nzoza ndavyiga kuko urumva maze amezi angahe gusa mu rugo sindabimenya vyinshi ariko ndazi ko nzotinda ndabimenya ariko rero nko kuntu muriko murabisigura mba numva menga abagabo muriko muri hereza ibintu vyo kwiyorohereza kugira ngo ushobore gutahura mu givyo ntavyo no kwemera aha